ndi biganiro nkayisaba ariko sinigira ndabicishamwo ariko nshimye kubibwira abo ariko baraturaba bamenye yuko hari akantu yakwemereye ataguhaye yego atampaye none nyuma yo kurira pirogue ntimurasubira kuvugana woba waramurondeye kuri nimero ya telefone cyangwa uvugane na manager wiwe Happy Famba narigeze kumwandikira kuri telefone kubera hari igihe namurungikira nka tujya tuodio jiyo telefone kuri radio barafata tuodio besha gaca bandungikira nkaza numva nk'umuntu andugi nkaza muri umuntu arungitsa ka audio kuko nasabye indirimbo ya Vishu kuri radio nanje nkaca ndakamurungikira ariko naca yivuze ko namwandikiye keshi ntiyanyishuye urumva mbona ko kwabaye kumbesha ariko ntibyanciye intege Yes nuko nkuko vyama murabizi yuko nama nayo babwiye kandi ntazo kwigera ndabahemukira niko ndabivuze nifashishije na cyane Niyosel TV nako rutazokora kugira ngo dukomeze kubazanira abantu bashasha twarabwiye ko tutazoguma turi mu banyamuziki gusa canke mu bisati binabiriya n'umufana agomba kuronka ikibanza gikomeye na cyane hano ku butaka bw'u Burundi na cyane muri industry music yo Burundi ni Edison ndayahoze ngarutse kandi maze kuryumva nta kirahinduka abandi kumwe na Arkeni ari hariya kuri kamera za Niyosel TV niba ariko aramfasha kugira ngo ibintu bibananye bigenda neza mu ntumbero kugira ngo bikunde ko mubona no mugangi hano no muniga hano bagenzi ntivyoroshe abana bari batangiye kwibaza ati mbe ninde ariko reka nkundira manze nshimire abakomeza kugira subscribe bongera ba liking ndetse bagira na commentaire baratubwira bati dukeneye abantu abanaba nange mwize ngaho muri commentaire turaheza tukabikorera ko harabadusavye ati turabifuza kubona umufana asanzwe atwara industry ya calling hano ku butaka bw'u Burundi abeshi muramuzi arakunda kwakura ku masamiriza atandukanye akoresha n'umutahe munini cyane mu kwakura asaba indirimbo z'abarundi mu kwakura agira gute atera intege abaririmbyi babatse mu biganiro bitandukanye ni Mr Homeboy kano kanya turi kumwe muramubona ameze neza aratagase nababwira ati n'umutipe w'umugangi uzomufyina atakwa zomuhongora amenyo ariko mugabo bya ntavyo gerakora icyakora gusa arakize ibintu bikagenda neza Mr Homeboy ndakuramutse my brother nonganda guhanikaze hano kuri Niyosel TV murakoze cyane cyambere niteka regeretswe kurindi kumpa umwanya nk'uyu Imana ibahezagira nizere komeze neza ndameze neza ndashima kuba ngehe mu mwuka w'abazima mzee wa Madrid Rastaman man ayo maboko avyimbuko binyuze ugicuma mbo cyambere ndakora siporo nyinshi ukora siporo nyabaki ndakina karate style wa Dorio hama urumva ivyo ndabikora sinubaka umubiri kugira aho nciye abantu bandabe gutya canke abakobwa bankunde cyambere no kubera telefone cyambere no kubera abaririmbyi b'abarundi bakunda kumpa akazi ka security cyambere ndashimiye Natasha ari mu baririmbyi bakunda kumpa akazi cyane kandi navyo ncafata yuko ari nk'agashimwa bampaye na Fabirove na Bastrogof n'abandi kenshi aho bagiye barakunda kwikorako barakunda kunyikorako kandi akazu kagakora neza ego hama bakampemba kandi umushahara ukwiye byongeye nuko mbasanzwe ndi umufana baca babikora neza cyane usanzwe uri umufana abana bari badatahura aho kuri uburyo bwo gutelefona ku masamiri cyangwa ku maradiyo yose ya hano ku butaka bwo naco kintu cyatumye ndakurondera ngira nti uyu mutipe abakunzi b'umuziki w'u Burundi kimwe barifuza kukubona ikigira kabiri barifuza no kumenya icyatumye uhaguruka avuga ati jewe kabisa ngira ngaramire canke njyamire umuziki w'u Burundi kugezaho abana bariya nzobakuramwo ijyagu y'umuziki wo hanze y'igihugu kandi kino gihe uri kurabikora turashaka kutubwira urafise umuntu abigufashamo na cyane kukijanye n'amayinite kuko kwakura mu biganiro vyose kuva mu gatondo ku mugoroba bisaba umutahe bigenda gute bwana Homeboy mbo cyambere rero beshi bibaza yuko jewe amahera nkoresha noba ndayahabwa n'abaririmbyi canke ngo noba mpembwa ku radio ngo bampa amafaranga jewe nta murimbyi w'umurundi ampa amahera gutelefona ku radio jewe ndisopa jewe nyene kubera bivanye n'ubwo buzimba narose mu bitaramo bitandukanye n'ubundi buzi nkora pembeni urumva biratuma ca ndonka y'amayinite kandi urumva ndabikora kugira umuziki w'u Burundi utera imbere yego watangiye kubikora kuva mu mwaka uyohe mbona tanguye kubikora kuva muri 2000
hariho n'indirimbo ni n'amaradiyo menshi twatelefona ko atakiriho mpaka dutelefona ku maradiyo yose gushika rero ndamenyekana ku maradiyo yose ubu nta radio nimwe nta telefona ko mu Burundi. Ugerageje kuraba kuva utanga muri 2012 naho tugeze muri 2021 hari hinduka canke impinduka yo bimaze kuba bivuye ku bafana cyane ku bakunzi b'umuziki w'u Burundi kino gihe bagerageza gukundisha abandi umuziki wacu? Icambere ku bafana bamwe twatangwe turi benshi bamwe baza barabiheba babiheba gutyo kubera bitwara uburyo bwinshi uko nta munsi numwe ntarikoresha amayinite ya 5000 ku munsi. Ego urumva hagenda uburyo bwinshi benshi barabiheba gushika abo twatanguranye bose ni jewe sigaye jenye nabandi nibashasha nabusanga batelefona nko kwiradiyo imwe urumva ntiba telefone imisi yose cyasanga ari je ndiko ndagwana ngo rwamba jenyene mugabo canda bigumako. Tugerageje kumva ku munsi amafaranga 5,000 n'amafaranga atari make kandi urumva atamuntu ariko aragutera inkunga canke ariko aragufasha ku rukundo gusa aba ari ikintu gikomeye. Numva umengo ni ikintu gitangaje noca mfata none ku kwezi Homeboy mu kazi kiwe kamisi yose asanzwe akora yoba yinjiza amafaranga ngana gute kuko 150,000 par mois ni menshi na cyane cyane uyahebeye ku maradiyo mu mbere kugira ngo ukundisha abana bari umuziki w'u Burundi. Ku kwezi Homeboy yakoze neza yoca avuga ko akusanya amafaranga na gute? Mbo icambere n'abaririmbyi ubwabo barahavuye barabona ko nitanga cyane bamwe baranshimira icambere hatanguye ngenda banka Natasha arampa gashimye kameze neza gatubutse avuze kameze neza hajya kare gusa narashimye kari kameze gute yabaye wa mbere mu bampa kugurura imiryango ego kandi niwe yampa gashimye kweri ndashima hama haca rasubira coopérative de musiciens du Burundi twawe sanzwe na Cedric Bangi na Cedric Bangi imyaka 2 yose ari jewe mba umufana yitwa neza kurusha abandi bose. Ego hamana MT number 1 yarampaye agashimye hamana Dombright nawe yarateguye iterambere talent ndarijamwo nahone ndabo wa gatatu nahone ndaronka akaganuke nagashimishije ivyo byose rero bica bifasha mu kunganira ya mayinite nkaca sanga ndagenda ronka telefonesha ku maradiyo. Niki kintu usaba abantu bariko baradukurikirana kuri kamera za Nioseur TV na cyane cyane hari abasupporting abaririmbyi mu bijanye n'uburyo wumva hageze ko namwe mwo supportingwa canke mwofashwa kubijanye n'ubyo kugira ngo mukomeze kwakwa namwe biboroheye? Icambere ndashimiye bose bampaye bushimye ariko hariho n'umuririmbyi nkunda cane yitwa Bishurov n'umuririmbyi yigeze kuja ku maradiyo avuga yuko agiye kumpa gashimye mu giteramo yari yateguye kuri la Costa Beach cigihe hari haje na Mr Nice aravuga yuko akavuga ati telefonye agaca bivugiraho arabivuga ku maradiyo yose yuko ndahagiye azompa agashimye ico gihe ndagenda ndinjira kuri la Costa Beach ntaha kagashimye atako mbonye. Ubajije bakubwiye gute? Mbo naramubajije acambwira ati Homeboy ibintu nemeye ku radio ndabitanga ati no munsi ibintu ntivyagenze neza mbo ca ndataha aho urumva nakoresheje uburyo bw'iwanje mu giteramo byo nafata byose nimenya no mu kwinjira wararishe byose nararishe hama kuri hari ikindi giteramo mu nyuma cyakora kuri La Pirogue ku radio telefone yacambira ati Homeboy uribuka bya bintu ati nawe we ati zoze muri cya giteramo ndaguheka akantu kawe nahone nagiye ndinjira ndariha hoho narinze ntaha kagashimye atigeze avuga ati Homeboy igiteramo kirinda gihera ndavayo ndataha biri mu bintu byahatswe kunshi intege cyane kandi bishu ndamukunda cyane kandi n'ubu nibikorwa byiwe ndabisaba ku maradiyo atandukanye je ntaco byambyiye kandi ubu ku radio ndatelefona ari indirimbo yagiye kuransa ku radio nkamutera intege kandi no ku radio mu bindi biganiro nkayisaba ariko sinigira ndabicishamwo ariko nshimye kwibwira abo ariko baraturaba bamenye yuko hari akantu yakwemereye ataguhaye none nyuma yo kuri La Pirogue ntimurasubira kuvugana woba waramuronje kuri nimero ya telefone cyangwa uvugane na manager wiwe Happy Famba? Narigeze kumwandikira kuri telefone kubera hari igihe namurungikira nka tujya tuodio je telefone kuri radio barafata tuodio besha gaca bandungikira nkaza numva nk'umuntu nkaza muri umuntu arungitsa ka audio kuko nasabye indirimbo ya Bishu kuri radio nanje nkaca ndakamurungikira ariko naca yivuze ko namwandikiye keshi ntiyanyishuye urumva cyambona ko kwabaye kumbesha ariko ntibyanciye intege kuba ndamufana ntihaciye urwango ntagwanko rwahabaye jewe sinzi nkawe gusa ndamufana indirimbo ziwe ndacazisaba kwa kundi ku maradiyo
ndamufana mbere kurusha naho yari yanyemereye agashimye kuko jewe ivyo jewe sinaje kubakorera nivyaguciye intege ariko reka tuzohave tumurondera tunamubaza aho vyapfiriye muntu mbere kugira ngo tugire gute turazi kumvisha ari umuntu w'umushinga ntahe n'umuntu yubashwe hano ku butaka bw'u Burundi nibaza ko byoba byaravuye kuvyibagirwa ariko mugaye ikintu tugiye gukora nka Niosel TV tugiye kumurondera kugira ngo azogire gute azogira icyo ashikirije na cyane kubijanye na gift cyangwa gashimwe yemereye Mr Homeboy kandi sindiko ndamyishutse gusa ndabivuze ntihagire n'abandi barinzi bazoza barabesha abafana canke nawe nyene ntazasubire guhenda umufana kuko avuga ikintu yaciteguriye avuga ati nagiteguye nca ndagishira mu ngiro kuko niyo je yari kumbwira ati byarangoye rya bintu nta kundi nta nakimye mugabo kucaguma yikawusha sindiko ndamyishyuza gusa ntazabisubire kubikorera umufana okay nuko bisanzwe bimeze uyu ni Mr Homeboy nakico tubemereye nuko canke igihe gizogenda kwarondera vishu peace and love hama na waheza tubwire na cyane kubijanye nino gift yemeye Mr Homeboy hajya bimaze igihe kingana gute ni kuva hamwe haba igiteramo azanye Mr Nice kuva azanye Mr Nice haraheze umwaka igihe sigito kabisa yes Homeboy akazi kanyu nikabakorosha kandi kubikora wenyene naho nyene ntibikunda nakaye kamubotera abafana canke abakunzi b'umuziki w'Uburundi kugira ngo mube benshi musabe indirimbo z'abarundi ku masamirizi ego cyambere abakunzi b'umuziki w'Uburundi bamye yamwe zomva basavye indirimbo z'abaririmbyi bo hanze je cyo no batumira no kwitanga kujya abayitanze ku mayinite yiwe ntitange ku mayinite ayata ku murimbyi wo hanze itange ku mayinite asaba indirimbo y'umurimbyi w'Umurundi kuko biri mu byubaka umuziki w'Uburundi bigatuma n'umuziki w'Uburundi utera imbere tukumva ko natwe mu Burundi dufise abarimvyi bateye imbere cyane kurusha abo mu bindi bihugu yes birumvikana akana kamo Mr Homeboy yateye abafana canke ateye abakunzi b'umuziki w'Uburundi ko bokora kugira ngo ibintu biheze bibandanye bigenda neza Mr Homeboy tuva ngaha tuja kujya kanyama ngusanzura umuyangayanga karibu na cyane duhe adresse man mbo ni ku Mutanganoro ahantu bita kuri kiosk kuri Avenue Misugi uhashitse Mutanganoro yose aho uvuze ati Homeboy uvuze kwa Homeboy baca bakwe ni wawe cyangwa uri umukozi bimeze gute turakorana n'umuntu yego mugabo uvise nk'umutahe turakorana nyene ndabufise umutoyi yes Homeboy kuri kamera za Niosel TV ariko aratubwira byinshi bitandukanye ama challenge yagiye arahura nayo ubushimwe yaronse hanyuma n'ukuntu abigenza byumvikana ko ibintu bimeze neza ati kandi bimba ko byose nibishobora kunci intege Homeboy niki kintu kizotuma duheraheza uvuga ati bana ndakwiyemwe akarenge nanje reka mpamvye abandi ibyo gufana umuziki w'Uburundi byo kwagura ku maradiyo ndabihevye mvuye urufu gonyene cyane mbuza amayinite cyane nk'ikintu cyotuma ndabiheba mbaye mu buzima bubi ugasanga kubera ubuzima burahinduka ugasanga mbaye nko mu buzima ntashobora kuronka amayinite aho sawa urumva ntibizaba bimvuye kazoba ari ubukene nayo nta kindi kintu kizoza kintera gutelefona ku radio nsaba umuziki w'Uburundi na cyane nuko ni Homeboy ndagushimire cyane bukanya waduhaye aho ubukera twe na Arken hari tuzogusanga hari akontoze ku kibanza yego murakoze cyane kugira ngo dukore ikiganiro turiko turakwega gabrochette yego murakoze cyane kuba mwampamagaye kugira munkoresha ikiganiro no kubera namye mwumvise hari icyo maze ibikorwa byawe genda vyemera nuko namwe mwumvise hari icyo maze mu muziki w'Uburundi ndabashimiye cyane aha ni muhira twemeye yuko tuzoha ikibanza umuntu wese azokora igishoboka byose kugira ngo umuziki w'Uburundi ukomeze gufata ikibanza cyiza ukomeze kugira gutera ubwoba n'abanyamahanga kandi byose birashoboka mu gihe je nawe tuzokomeza kuja hamwe tuzokomeza gushira ingufu hamwe nuko ni Edison Ndayahoze aho bukera mwifuza nde jangaho muri commentaire munyandikira ati dukeneye kanaka kandi tuzobikora Arkeni ndamushimire cyane abarundi kazi bari hano ku butaka bw'u Burundi abari hanze y'igihugu abari mu bihugu duhana imbibe mwese aho muri turabubaha kandi cyane bye bye